bacengana wa kabiri abashira hasi bose itera umupira Chelsea de Brusa, Chelsea de Brusa, ekipe yasizwe na Roman Abramovich ayisigira abakinyi batandukanye barahita baragenda. Hari umusaza w'umunyamerika agenda kubitamwe imitahe nivyakwira arongera asaba abagenzi ekipe arayigura agura umusore mwiza cyane akiri muto amukura mu gisagara cya Manchester mu mugwi witwa Manchester City aramuzana aramuteka mu mugwi wa Chelsea. Umusore ni Drogba, umusore ni Fernando Torres, umusore ni Diego Costa, umusore ni Messi, umusore ni Cristiano. Gol Palmer, bamwita Palmer, bamwita Palmer, bamwita Palmer. Uyu kugira cenge ntibisaba yuko yajya pasteke, uyu kugira gutera ishuti ntibisaba kwambara guturiya, uyu kugira abone mwigori ntibisaba gukura amafime. Yavutse ari umusitari, yavutse atsinda, yavutse ategeka. Cole Palmer tuma Chelsea ije imbere ku munota wa 14 n'igitsindo kimwe cyayo. Ndembe hejuru, ndembe hejuru. Sore tereka mu double, tereka mu cya kabiri. Chelsea korokereza mu gitsendo cya kabiri bavandimwe nitevya. Chelsea korokereza mu gitsendo cya kabiri. Cole Palmer no musore biragoye kazoguma kwa Chelsea. Conor Gallagher yinjiramwo, Nicolas Jackson akeberezamwo biranka. Cole Palmer itatereka mu gitsendo cya kabiri. Mama we mupira neza, attention Everton batora umupira neza cyane. Everton katisha umupira ni Mikorenko katisha umupira kwa Braithwaite. Jordan Pickford katisha umupira, attention Cole Palmer, goal! Iminota 28 umukwezi kwa kane igenekerezo rya 15. Ibi bizandikwa mu mateka. Triple historique les amis, triple historique. Gasore Cole Palmer, akagasore ni Isi, akagasore ni Pedri, akagasore ni Gavi, akagasore ni Jude Bellingham, akagasore ni Victor Roque, akagasore ni Barcelona yose, akagasore ni Madrid yose, principalissima Man City. Agasore kadugije umupira ku metero ijana hejuru mu kirere, kari hagati mu kibuga, umupira ukorokera mu kiguturiya. Sora niyambara poketi, sora mukofera mumwe n'umusitare cyane, sora berewe n'umwambaro wa Chelsea, sora zikurasisha umuheto, sora zikumwa neza cyane akoresheje umwembe akakubogoza umusumari. Tuma Chelsea igera ku bitsindo 3 mu minota 28. Ino match iravamwo nyandwi, itavuyemwo nyandwi ni Karenzo mwishwanje. Hey,
so none umwishwa ni bibi. Kipe ari ikora akazi, kipe ikora akazi, kipe kubwira ati mu kirundi ciza ngire ngubambe, ngire ngutandike. Everton mu maguturiya, Everton abakinyi bose bambaye amakanzu, Everton abakinyi bose bambaye mudufime tutabona. Mondrique, Cole Palmer, tera umupira ariya sore. Attention, reka turindire turabe. Nicolas Jackson, ekipe n'ivyatsi, ekipe n'ibipapuro, ekipe bari kubikubita ubutinyagaza. Première mi-temps 4-0. Ubusa bw'ino ekipe twa Everton, ubusa bw'ino ekipe twa Everton. Ubanze baze kwikubita nyandwi, banze baze kwigira minani, kipe baragire bayibatize. Nicolas Jackson tora umupira ariya kuri pasi ya Kukurera, pira usamira mu kirere, pira ugaruza ukuguru kw'iburyo, teza ukuguru kw'ibubafu. Nicolas Jackson taraka mu igori ryiza cyane. Jordan Pickford akaba abonye imiriro, sora zibaro kabisa. Jackson Nicolas kipe ishiramwe icakane, kipe ishiramwe icakane kabisa. Ubanziza kujya nka 18 hano. Cole Palmer akaba agira atsinda ibitsindo 4 mu rukino rumwe. Reka turindire turabe acanganya ibitsindo na Brotling Haaland. Aya ino penalty irashobora kuvamwo. Rezami no penalty irashobora kuvamwo kubera ko bayishwaniye, akayinjiza nawe bizoba ari byiza cyane. 1 2 3 hari ukabubona ko abandi bakinyi baje kubwira Nicolas Jackson, ndetse bona yuko baje kubwira Nicolas Jackson ndetse nanone Madueke ati cyo dushaka ni intsinzi, ati nidushaka ko mwatsinda undi ngo atsinde ngo muiganwe ngo muri ko murondera ibitsindo. Bona yuko kapitene yaje abwira ati umupira ni muhereze Cole Palmer, tsinda 20 mere biter wa shampiyona y'Abongereza. Ikimana cyo kwisi Cole Palmer kabisa, uyu mu mupira w'amaguru akaba ari cyo kibumbano bandi bakinyi bunamira mu gihugu cy'Ubwongereza. Tayari kabisa, ukabona yuko mere biter akakanya tuvugana wa shampiyona y'Abongereza ari umukinyi kuva mu mugwi wa Chelsea yitwa Cole Palmer. Sore nisi, umusore nisi kabisa. Umwana Arfijiri Kristo mu Academy, nkirikomba bwira ivyo mu Academy akaba atsinze Getsendo ciwe ca mbere, Getsendo no mugwi wa Chelsea de Bruce. Umunezero uramwica, aranezerwa ariya ku munota wa 90 akaba agishizeyo. Ekipe yakiniye kuva gifise imyaka 6 kugeza kuri uno munsi, akaba yitsindiye igitsindo ca mbere, akaba nagitsinze umugwi wa Everton. Pasawe none musore azwi ku izina Ben Chilwell yakubise umupira, munyegoro Pickford arawukata, agasore Arfijiri Christe gatsinda igitsindo ciza cane. Rezami
goli ry'umugwi wa Chelsea, goli ry'umugwi wa Chelsea kabisa. Goli ry'umugwi wa Chelsea. Sore karaserebura, agasore kararyoherwa.